Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere nashaka gutangurira ko nuko nashaka kubabwira ko ndabakunda. Amen. Ndababwira igituma ndabakunda. Ndabakunda kuko dusangiye papa. Amen. Ndabakunda kuko turavukana. Amen. Rero no musi ni wava ngaha bakakubaza ngo Pasteur Dodi mupaniki uravuga uti turavukana. Amen. Reka rero duhera Yesu ashimwe cyane kandi uno musi nifuje kubashingira intahe ariko hari ikintu apotre yavuze nibaza ko tutagihaye agaciro. Hari ikintu yavuze ati indero nziza turayitozwa. Amen. Ariko bamwe umenga turacakwega amaguru. Amen. Yavuze kandi ngo aho mukwiriye kuvuga amen muyivuge. Rero abakristo hari ukuntu umenga turafyina ukamenga ibintu by'Imana ntitukibiha agaciro. Nukuri reka ibintu by'Imana tangwe kubiha agaciro. Hari akantu nciye nibuka nashaka gutangurira ko ku ntahe yanje. Nari ntashe ibyo byose byashitse ntashe mpeje kwiga donc niko ndababwira nti intahe yanje shaka kubashingira byabaye ntashe mvuye muri Amerika. Muri Amerika abavyeyi barandiye amashure ndiga ndaheza. Ndayahejeje nari umweleve international. Nta burenganzira nahise bwo kuguma muri Amerika kiretse nsavye ubuhungiro canke ndondeye umugabo tukagira mariage kugira ngo donke impapuro. Nanje nk'umwana w'Imana naravuze nti singiye gukora ikintu na kimwe giteza isoni Imana yanje. Amen. Nico shaka yuko tuba nk'abakristo. Je naratashe ndavuga nti Imana wewe nimba udashoboye kuncira inzira yo kuguma muri Amerika singiye gufata umugabo ngo tugire mariage kugira ngo ndonke impapuro. Singiye gufata ngo saho ubuhungiro ngo mbeshe ngo abavyeyi banje barapfuye canke ngo Burundi turakenye atari ko biri. Ndafata utwane ndatekera ndatamwe guca Burundi. Amen. Ndagomba ngo mutahure situation nari ndimo ariko narashitse Imana ingirira ubuntu ndashika ndonka akazi mu Burundi kandi keza. Amen. Ariko nta minsi yaheze ca ntangura kugwara. Ntanguye kugwara nari numva nyene natashe mu Burundi ibintu bimeze neza merewe neza ndi kumwe n'abavyeyi nukuri muri ico gihe abavyeyi banje bari bamerewe neza umuryango wacu twari tumerewe neza mu buryo bw'ibifadika no mu buryo bw'impemu ko twari dusi ishengero twari dusi ibikorwa dukora by'Imana kandi n'ibindi byose yabifashe neza. Ariko ico gihe ntangura kugwara ndamara igihe ngwara ngenda kubaganga badashobora gutora ico ngwaye. Natanguye kubabara mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa 12 niho umuganga nagiye kumubwira ndamubwira nti muganga jewe ndasavye mungirira ama examen murabe neza munda ibintu bitameze neza kuko numva hari umuriro. Narinda muhira najyama hasi kubera hari amakaro yaba akanye nkumva niho mwaye yonyene yukumva karuhuko kugira ngo nshobore gutora itiro. Ahandi hose nashobora gusinzira na gato. Nari umuntu naguma nifatira ama paracetamol kuko imiti yose bari barampaye byari byarananiranye. Uwo munsi rero umuganga avuga ati reka tukugirire ecography turabe munda ingene bimeze imbere yuko ndakugira endoscopy. Baravuga bati turaraba ecography atacu tubonye tugire endoscopy. Mugabo avuga ati kubera ko endoscopy nkenera uwundi muntu afasha reka dutangure kuri ecography. Rero ni umuganga yaraba ubwo nyene akiraba ndabona ko ahindutse mu maso. Arambara ati mademoiselle ibi bintu nibishoboka ntushobora kuba umeze uko nivyo mbona munda. Ati mundi wawe huzuye amazi n'amaraso. Nanje ico gihe numva ndabaye emotionnel numva nyene umutima urancitse numva ubwoba ariko nkumva nti enfin umuntu arabonye yuko jewe ngwaye kuko aho naje hose baguma bangerageza iki vyari byanse mwiyumvire amezi 6 yose bampa imiti atagahengwe. Rero uwo muganga amaze kubibona acavuga ati nibaza ati kandi ndabona ko hari igihimba kivyimbye cyane. Ati rero kubera ko ari mu bihimba vy'irondoka reka ndakurungike ku mugynecologue. Acaranyandikira ka petit mot arandungikayo. Nshitse ku mugynecologue arandabira arambwira ati wewe ugwaye ovaire gauche ati iravyimvye. Hanyuma arambwira ati reka tukurungike ku radiologue. Radiologue ni waza kushobora kutubwira neza ivyo ari byo. Ico gihe rero ncangira Imana
ndarongene tubonana n'uwo muhadiologue uwo musi nyene. Umuhadiologue rero niwe yaciye dukonfirma aratubwira ati jewe mbona ari tumeur, ati ni kivyimba cavyimbye kuri kote ya ovaire. Ovaire kubatakizi ni kijya gihimba kirekura amagi, si gitereko, ni abari ibihimba bibiri umugore aba afise birekura amagi kugira ngo umugore azoshobore kwibaruka. Rero dushitse kuri uwo muhadiologue niwe yavuga ati wewe igihimba cawe carononekaye, ati niyo mpamvu kiriko kirasekreta ayo malikide. Urumva iyi kintu igihimba cyo munda cononekaye hariho ibilikide nyene, ibintu nka kurya umuntu yoba yakomeretse hakiyinfecta hatangura kuvamwe amashira, sivyo? Rero jewe niko vyari indani, umuganga niho yabona amazi n'amaraso. Ndibuka yuko je nabibwiye mama imbere yuko tushaka ku radiologue, ndambwira nti mama jewe bambwiye, ndamwandikira message ndamubwira nti nyaruka bambwiye ko bagira banyinjiza ibitaro kubera ko bavuze yuko ngo munda ngo hari amazi n'amaraso. Naho umuvyeyi acanyishura ngo mwizina rya Yesu ngo ibyo si umwana wanje, ngo iby'amazi n'amaraso ngo tubizi kuri Yesu wenyene. Hama caraza, donc turagenda turaraba umuganga rero amaze kutubwira ati reka bakubage vyihuta kugira ngo ico gihimba bagikureyo, kuko nico kiriko kiratuma kivamwe ayo mazi akonona n'ibindi bihimba biri mu nda. Rero ico gihe dufata ingingo yuko umuganga yavuze ubagwe urarubazwe, ca tugenda atubwira ati nimugende muri Bumereke barababaga. Ariko ico gihe umuvyeyi wanje aravuga ati reka tubanze tuje ku wundi muginekologe, ati je hari umundi muginekologe nizera abanza dukonfirme ko ibyo tugiye gukora ari byo. Ca turagenda kuri uwo muganga arandaba arambwira ati yo, ati ibintu teza kubimaranye igihe kinini kugira ngo bibe bishitsa. Nani ndamwe nti muganga jewe nta muganga ntagiye ko maze amezi 6 abantu bavuga ngo urumva ngo abantu ngo mwamaze imyaka myinshi hanze ngo murafyina. Muravyumva nande ndi mu bubabare bwawe ntashobora kubabwira, mugabo abantu bavuga ngo urumva ngo mumenyereye ngo ibintu byo hanze ngo urumva ngo tuntu ibiki. Ndamubwira muganga jewe ntaco ntagize, naragiye ku baganga bose aravuga ati mugabo kugira ngo bibe bigeze aha kuko utigeze uza kundaba. Je ndambwira nti muganga wowe uri umuginekologe, jewe umukobwa ntarubaka nari kumenya yuko noja ku muginekologe gute? Abantu nyene b'abakobwa ntiwigera uja kwipimisha kubera ko uvuga uti ntibikenewe. Hanyuma aravuga ati rero ndashobora kukubaga, ariko sinshobora kukubaga muri no munsi kubera ko bahejeje kunetwaya salle d'op, reka uzogaruke ejo mu gatondo. Rero turataha, mama arabwira famille ati ejo umukobwa bazoja kumubaga, arabwira n'umuntu azomuherekeza aramubwira ati jewe nkeneye yuko uzoza, ati kubera ko jewe iyi ntambara nkeneye ko tuyigwana mu mpemu imbere yo kuyigwana mu mubiri, ati rero uzoze tuzinduka ijoro hanyuma bamubage dusenga. Nanje turashika kwa muganga na mama n'uwo mutante turinjira, hanyuma rero bagira bambage, niho nabona binjiranye ikimeza kingana gutega yemwe sinzi ko nobabwira kingana nkaha anye ko hatatu, mbona cuzuye utubisturi n'amapampa. Ndavuga nti jewe aha biraheze, ibi bintu nimba ibyo bagira bakoreshe kuri jewe uno munsi ahantu sindahava nyene. Urumva satani arakuganiriza akagutera ubwoba akakumvisha ati biraheze sezera, nandi ntangura kumva ubwoba ndavuga nti mana jewe ico ndagusavye sintinya gupfa, ariko raho uzontware hanyuma ntuntwara ubu kubera ko iki gihe jewe ni mu bihe Noel iregereje muhira. Noel n'igihe kiryoshe, jewe sinshaka yuko Noel muhira bazoca bafuta. Narabwira Imana uko nyene, ndabwa nti Imana je nkapfa kuri Noel canke iminsi 2 imbere ya Noel muhira, Noel igeze bazokoma bibuka urupfu rwanje ho kunezerwa ivuka rya Kristo. Ndavuga nto ya Mana unyihanganire umwaka utangure hanyuma ntangorane. Hama rero nza mbona aba infirmière bari muri iyo salle n'umu docteur, ico gihe umu anesthesiologiste yariko aramvugisha nyene, hamwe baba babona uri kuratangura gusinzira aziko bakuvugisha kugira abone ko wasinziriye. Hama ariko aramvugisha nza mbona barafatanya amaboko babandi barasenze, ca numva amahoro. Ndavuga nti Mana aba bantu bagira bankoreko nimba babanje kugutabaza wewe ndazi yuko ndamahoro. Ca ndisinzirira barakora ivyo bakora, nasubiye kwikangura
umuganga ndamufata ukuboko gutya kubera ko nikanguye bakiri ko baragerageza guhanagura bagira ante numva ubabare bwinshi baca bantera inshinge mu maguru muganga narabumva bariko baravuga ngo umukobwa ngo yataye amaraso menshi ngo ntituzi yuko aza kwikangura nanje nikangura bariko baravuga ivyo nyene hanyuma nanje mu mutima nyene mu Burundi nyene turabizi yuko abantu je naratinya ko bantera amaraso mu mutima nangoga mana ntibantera amaraso bavantera amaraso ari mu sida urumva nibyo nyene nako nibwira aho rero bo bariko bavuga ngo ntituzi ko hava vyuka mugabo ndabumva gusa sinashobora kubusha kwera ko anesthesi bitaraguheramo mugabo nca ndamufata ukuboko gutya ndamufyonda ukuboko hanyuma niho yabona ko nikango yacarantera inshinge mu maguru bwo hinca ndasubira gusinzira nasubiye kubona jewe ntandukana n'umubiri wanje ndabona nyene yuko ikibiribiri gisigaye ngaha onye ku gitanda nkakibona ndakiraba gutya hanyuma mugabo nagerageze kuraba iyo ndiko ndaja nkabona hose ntihabona gusa hariho umuco nkahariya kure hanyuma numva ijwi nk'iry'umuntu novuga ngo ariko araririmba mugabo indirimbo itagira amajambo handi wumva umenga umuntu ariko araniha mugabo ntiyari umuniho w'umubabaro sinumva ko ari umuniho w'umubabaro sinzi ko mumaze kumva abantu baririmba opera numva ari nkabijya aba ariko araririmba mugata amajambo arimo hama rero nkiriko ndavyumviriza ndiko ndagerageza kuraba biriko birambako nkabona ikintu kiri ngaho je nanje ndiko ndigira numva nyene nza numva ubushobozi bunkubise bunsubiza muri wa mubiri ca ndikangura nikanguye ca ndugura amaso ca nsanga mama iruhande yanje nawe ariko aratazira Imana ca ndumva yuko ya matazirano yiwe niyo nariko ndumva igihe nariko ndagenda narumva yuko melody ari imwe amen hamico gihe rero naramaze iminsi mu bitaro kwa muganga ntibigeze bambwira ikintu na kimwe umuganga naramubaza none bimeze gute abashimye nkababaza none jewe by'ukuri nzokira kubera ko babaze gutya bakase kuva hagushika ha yeri no kwicara barinda kumfasha hanyuma no kwibrosa nkabona baramfata ngo simire n'amazi mu nyuma niho bagiye kumbwira yuko umuganga yari yababwiye ati ntihagire ikintu na kimwe amira kuko twasanze ibihimba byo mu nda byose vyarononekaye niyamira rero nta na kimwe kiza gusohoka tuza kuba obje kumubaga kugira ngo tubikureyo mari iminsi ngaho bantera amaserumu amwe y'isukari amwe yo kukugaburira n'ibiki haheze iminsi muganga aravuga ati ko tubona yabayeho atapfuye ni mumuhe icayi ca mukaru bakama icayi ca mukaru undi munsi akababwira ati mu muhutu yiko dukeye tw'isupu mu muhutu nyene hanyuma muganga aravuga ati igikomere kiriko kirakira turacarindiriye bimwe twatwara muri laboratoire ko baduha inyisho kubera ko yari mu minsi ya Noel yashitse ndi mu bitaro ariko nagiye gusohoka haheze nk'iminsi hasigaye nk'iminsi 2 kugira ngo bona nibe ico gihe rero turataha aravuga ati mu mutane muhira mu mande mumuhiye imiti ya douleur ati kubera ko nta muti wundi dushobora kumuha batabikuye muri laboratoire tumenye ivyagwaye hanyuma uwo munsi twaratashe bukiye bwaho amaresultat arasohoka turagenda kwa muganga nari ntanguye kuronka utuguvu nshobora guhaguruka nkatambuka buhoro buhoro jenyene ariko turashika kwa muganga turicara muganga arugura envelope muganga yiguruye envelope arandaba ndabona ko anyumviye ikigongwe arandaba arambwira ngo mademoiselle ngo ce que je craignais c'est ce qui est arrivé nanje qu'est-ce que tu craignais hari ikintu cari kiguteye ubwo butambariye nta kintu na kimwe je bigeze bambarira nari umukobwa mpejeje kaminuza naye babwiye naye mpejeje kaminuza muri Amerika ariko bamfata nk'ubebe nta kintu na kimwe bigeze bambaye ico ngwara umuganga yari acambwiye ati mademoiselle je suis désolé basanze ufise cancer kandi iri avance ambwiye gutyo numva neza n'imitsi yo mu maguru iracitse barambwiye ngo aratubwira ati nabonye ko abavyeyi bawe basa nk'abafise uburyo murondera ingene muja kuvuza umwana hanze bazomugiriye shimyo hanyuma abeho yindi myaka mike jewe mbwiye gutyo ndambwira nti ce n'est pas possible arambwira ati mademoiselle mwaje ibintu bigeze kure jewe narakoze ibyo nari nshoboye nk'umuganga aterega en réalité umuganga mu bisanzwe ni 20% n'ubundi ati 80% n'Imana ubwo nyene umuganga aradukaravye arakuyemwe amaboko aravuze ati ni mugende mwimenye ntimundondere nza numva mama wanje aritabiriye ngo amen ndavuga nti ma we wumvise icakubwiye
atubwiye yuko ibyo yakoze yahejeje naho kuja tuje kuronderera ahandi. Muga mama we yumvise ngo nubundi umwana w'umuntu ntaca ashoboye, uwushoboye ni Imana. Amen. We rero nico gituma yitabiriye ngo amina. Aravuga ati rero nimugende murondere igihugu, muvugane n'umuryango, mugira amademarshe, mumaze kudesida aho muzoja mugaruke, ndabatuma ama examen, ndabagirire rapport muzotwara. Barambara ngo haguruka, biranka ko mpaguruka, biranka ko mbuja n'amaguru. Barinze kunterura, barantwara, baranyandaza, baranshikana mu modoka. Shitse mu modoka ndavuga nti Imana, ibintu ntibishoboka. Ndavuga nti Imana, jewe ego ndabizi ndi umwana w'umuntu ndacumura, ariko Mana ni igiki je nagukoreye cotuma ureka ibi bintu ngo binshikire? Nca ndibuka ya verse iri muri Exode chapitre 15 verset 26. Wa musomyi wacu ari henda ziko ngadusa umusomyi mwiza. Exode 15 verset 26. Ni Kuvayo igice ca 15. Kuvayo 15:26 aravuga ngo arababarira ati nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ivyagezwe vyiwe, mukitondera ivyo yihanikirije byose, ngo nta ndwara azobateza nk'izo yateje abanyegiputa, ngo kuko ari we Uhoraho abakiza indwara. Amen. Mwumvise iratubwira ngo nimwihutira kumvira Imana. Amen. Niyo mpamvu apotre ko arababwira nimwihutire kumvira. Urumva iyo utamenyereye kumvira nyene umenya yuko iryo sezerano atari gwawe, ariko iyo uzi yuko wamenyereye kumvira umenya neze ko iryo sezerano ari ryawe. Ko je narabwiye Imana nti Imana, jewe iconzi ndagerageza kukumvira, ariko hari ibishobora kuba binyeshapa. None Mana ni igiki catumye wewe ureka zangwara z'abanyegiputa ngo zintere, kandi utubwira ko ari we Uhoraho Imana yacu udukiza ingwara zose. Nkiriko ndavuga uko nyene numva ijwi ry'Imana ryumvikana. Narumvise ijwi n'amatwi yanje Imana imbwira ngo iyi ngwara si yuko kwica. Numvise iryo jwi nca ntangura gutwenga, ndavuga nti Imana ibyo mbwiye ariko nibyumvikana, kubera yuko umuganga heje kumbwira yuko iyi ngwara naho tuzogira shimyo nzobaha iminsi mikeye. Amen. Nca ndabwira mama nti nanje ingwara ntazo kwivuza. Ndamwe nti igituma je ntazo kwivuza nitwagira shimyo batubwiye ko nzobaha imyaka mikeye. Kubera iki rero mugende gusesagura, kandi je ndi imfura, inyuma yanje hari abana 5 nabo nyene bakeneye ama opportunity nkayo je naronse. Mugende musesagure, nzobeho iyo myaka mikeye 2-3, hanyuma bazibavuge ngo Dodi ngo niwe yasize amazi ubutunzi bw'umuryango. Mwizina rya Yesu ndavyanse. Umuvyeyi arambwira ati oya je ndagufise ko amasezerano hari ico Imana yambwiye ku buzima bwawe ntarabona, nzokuvuza kandi uzokira. Ndambwira nti nanje Imana ishaka kunkiza irankiza, je sinzokwivuza. Ndamubwira uko nyene sinzokwivuza, singiye gusesagura. Turagenda muhira, arashika arabibwira umuvyeyi wanje, arabibwira papa. Ndabona papa ngene umutsi wo ngaho waciye uranda. Uwo mutsi ndawonye, ndavuga nti Imana kubera iki jewe wemeye ko ari jewe nza n'umuvumo, nta muntu n'umwe je nzi muri famille yari bwagware cancer. Ndavuga nti Imana jewe ibintu singiye kuvyemera, singiye kwemera yuko haba ikigandaro mu nzu iwacu kubera jewe. Mu bisanzwe je ndi umwana w'imfura, nari nkwiye kuzana fierté muri famille, nari nzanye diplome, nari ndonsa akazi keza, ibintu byari bimeze neza. Kubera iki ibintu bimeze gutya? Ariko navuga ibyo byose nkumva mpwemu yariko aranganiza, akambwira ngo erega ngo Yesu yaravuze ngo mwisi ibagora ntibizobura, ngo ariko ngo mureme kuko naranesheje. Amen. Ico gihe tuguma muhira, mama arabwira abantu ati umve rero ico kizina batubwiye mwese mu mitwe yanyu mu kanwa kanyu futa, kandi sinkene muntu numwe azohonyuza ikirenge muri ino nzu kiretse umuntu wenyene ashobora gusenga. Aba oncle baraza, abagenzi banje baraza, akababwira ngo rega ngo Dodi yarakize, ngo Dodi ntacagwaye, ngo Dodi ntari ngaha, ndi mu gitanda ntashobora no kwivyura. Bakagenda batambonye. Mugabo haza umukozi w'Imana akambwira ati wewe ngo
akamuzana hondi agasenga. Ariko n'abakozi b'Imana hari abansengera ngo reka tugusengere ngo utahe nk'umugororotsi. Urumva si bose baba bizeye gukira, ariko barasenga. Mugabo nanje bansengera ngo ntaye nk'umugororotsi, nkavuga nti Imana nturavuga ijambo rya nyuma. Naciye nibuka je muri Etats-Unis nkiheza ishure, abavyeyi bampaye kado y'imodoka. Iyo modoka Imana nyene hari ibintu ukora ukabona ikora wewe ukabona umenga ni kibi, kumbe Imana iri kwiragira ibintu ibishira hamwe kubera ko izi yishaka kukujana. Jewe iyo bantora cancer nkiri muri Etats-Unis ndababwiye yuko no munsi ntari kuba ndi muzima, ariko Imana yarabigize byose mba oblige gutaha mu Burundi kubera ko yari ibizi yuko nzoba nkikujwe n'abantu bahagaze neza mu gakiza, bagashobora kunshigikira, bagashobora kunsengera, bagashobora kuduza agakiza kanje. Rero ico gihe nukuvuga ngo turi ngaho ndariko ndababwira yuko nagize bampaye kado y'imodoka. Iyo modoka ndayitwara nka 6 mois ngira accident muri ahantu narindi yari muri Texas. Hari amabarabara agerekeranye, ugasanga hari amabarabara ngaha n'andi mabarabara hejuru acana ko gutya. Imodoka yanje yarakorotse iva ku ibarabara rya mbere ikorokera ku ibarabara rya kabiri, kote passager yose irinjira igera nko ngaha, ntiyigeze nshikira. Ndavayo meze neza atahantu na hamwe nakomeretse. Nanje nibuze yo accident naravuze nti Imana wewe uyu ushaka kuntwara ni wari kuntwara kijya gihe, ubu rero si gihe ciza. Imana nkayibwira nti ubu rero je siniteguye, ubu si gihe ciza. Rero ico gihe abavyeyi baravuga bati reka dubanze dufate 7 jours dusenge twisonzesha, hanyuma dufate decision iyo tugiye kuja. Iyo minsi indwi ikirimwo hagati, donc baragira ama démarche, baradesida ko twari tugiye kuja mu Buhindi kubera ko bari batoye ko hariho ivuriro rivura ama cancer kandi n'abarundi benshi bamaze kujako, bakababaga bakama traitement bagakira canke bakabahinda imyaka nka kumwe docteur yabivuga. Hanyuma ico gihe ndibuka ko muri iyo ndwi mutonyi wanje yarasi imyaka 11, n'umuherezi wacu arahaza avuye gusenga arambwira ati jewe ndarushe no kuguma ndakubona mu gitanda, nukuri mbwira ikibazo ufise je ndagisengere. Muri Sunday school batwigishije gusengera abagwayi. Ndamubwira ni jewe ndababara munda, acambwira ati none ati fata kunda nanje mfate kunda ndagusengere. Ndavuga nti amen. Arafata kunda acaransengera, aransengera mu Gifaransa. Aho twasengera yari eglise basenga mu Gifaransa, abana babigisha Sunday school mu Gifaransa. Acarasenga aravuga ngo Satan, sur son corps il y a le sang de l'alliance, tu ne peux pas la toucher. Bivuga ngo Satani ngo kuri uyu mubiri hari isezerano ry'amaraso, ngo kubw'ivyo nta bubasha umufiseko. Amen. Ndaraba ngene umwana w'imyaka 11, mutoyi wanje ndamusoma imyaka 15, ndaraba umwaka w'imyaka 11 ngira ngo ntiyayibwa nayikwize neza. Ndamuraba ingene asengeye yuko arambara ngo wumva gute. Ndavuga nti umwana sindi bumuca intege, reka ndambwire ko ari mitende. Nanje namwishuye nabi ndambwira ngo ni mitende. Umwana ati no twe batubwiye yuko iyo usengeye umugwayi akira. Ati rero reka nsubire nsenge. Acarahindura acavuga ngo maladi, kubera ko nababwiye muhira nta numwe yarazi ico ngwaye. Mama yaravuze ati ico kigwara sindacumbe mu kanwa k'umuntu numwe, mufute mu mutwe mufute no mu kanwa. Nta numwe uwo dukurikirana gusa yari yamaze gushika muri Canada niwe nyine yazi ico ngwaye. Nawe nyine kubera ko mama yavuga ati arakuze mu gakiza, uwo onye ari capable yo kugwana natwe iyi ntambara y'umwuka. Amen. Mutonyi wanje yacaransengera kandi aravuga ngo maladie, sur son corps il y a le sang de l'alliance, tu ne peux pas la toucher. Umva yaciye ahindura. Bwa mbere yavuze Satani, acasura avuga ati wangwarawe. Ntiyarazi yariyo mugara avuga ati wangwarawe icuri cose, nagira ndakwibutse yuko uyu mubiri uri munsi y'amaraso y'isezerano, kubw'ivyo nta bubasha. Amen. Uno musi rero ndashaka ko hari umuntu avanga havuze ati Satani wari warimenyereye, uno musi ndakubwiye ngo ngaha nta bubasha. Amen. Uno musi ubwire Satani usi Satani uno musi hari ico mvuye ngaha ntahanye, ndakwankiye, nta wundi munota nsubira kuguha ikibazo ico cose uvuga uno musi Satani, uno musi ndagusezeye, uno musi mviraho, nta mwanya ndagufitiye. Umwana hejeje kuvuga gutyo ndavuga nti singiye kwemera ko umwana asumvye kwizera. Ndavuga nti arambaza utumeze gute, nakize. Ndabwiye nti hamagarana mumubwire jewe nakize.
jewe nakize. Barambara ati none ko wakize urashobora kuva ngaho je muramfasha ariko je ndababwiye yuko nakize. N'abandi bakozi b'Imana baraza bakansengera pe, tukagenda tugatambuka muri jardin buhoro buhoro nkagira mugabo haheze nk'umunsi umwe canke ibiri hari amasengesho twinjira mu mwaka wundi. Uwo munsi rero ndibuka ko nabonye muhira bariko baritegura baragiye gusenga, ndababwira nti mwibaze ngo muransiga? Bati none wewe uraza gushobora kwicara ajya amasaha tuza kwicara. Ico gihe ndibaza twasenga ngira ngo kuva saa 1 gushika saa 5 z'ijoro. Abo twasenganye barabizi. Hama ndababwira nti jewe ndasavye mu ntwari nimushobora kunsiga ngaha, muza kunsiga ngaha Satani aguma guteza ivyimviro bibi. Ndababwiye yuko naricara muri ico gitanda nkatangura kubona ifoto izo biri kuri cercueil, nkatangura kubona abantu bariko bararira, amajambo bazovuga bampamba, ivyo byose Satani aguma nivyo aguma kwereka. Ndavuga nti je mu ntwari turagenda gusenga, turatazira Imana, Mwuka Wera aramanuka, turibagira. Ndababwiye ko na mama yari bagiye ko twajanye, yagiye kuvyibuka aruko bavuze ngo turahejeje amasengesho, niho yahindukiye ambonye nawe narakanguka ngo ngo wowe uri ngaha. Ico gihe ca turataha. Uwo munsi no kuri jewe niho nibuka neza yuko habaye deliverance, kuko naratashe muhira ndyamye mbona abantu babiri baraje barampagurutsa barambwira ngo ngwino, barantwara muri toilette. Ico gihe nari maze ngira ngo nk'indwi zibiri gutyo bambazi, ariko sinashobora kuja muri toilette ngo ikintu na kimwe cuguruke, no. Kwa kundi bari baravuze ibintu byose vyari bushe nyene, nta casohoka nta na kimwe. Rero uwo munsi mugabo neza numva deliverance, numva ibintu byose ndabohotse, numva ibintu byose birugurutse, numva nyene ndabaye umuntu nkuko nari niyizi kera. Sisuye mu gitanda jewe muri jewe nari nzi yuko ndiko ndarota, mugabo nabona umenga ni mama n'undi muntu bantwaye. Mugaheze iminota mikenza muna mama raje, ndamubaze nti none kugarutse? Acambwira to ya erega ni 5h du matin je no nkivyuka. Ndambwira nto yaye mama wavuye ngaha niyo ntwaye muri toilette. Mama aravuga ati none wewe wagiye? Ntego je nagiye. Aravuga ati sha ni wagiye uno munsi ndemera ko wakize. Kuva uwo munsi nukuri numva changement muri jewe, ndumva kwa kuntu nari nuzuye inda numva vyaheze, kwa kuntu naguma numva noze numva vyaheze, kwa kuntu nari numva ndushe ndemerewe numva vyaheze. Rero duca turagenda kwa muganga, twari twakoresheje turagenda muganga atwandikira ama examen turayakoresha, bukiye turamushira kuko twari twamaze kuvuga yuko tugiye mu Buhindi na visa yabonetse, itike hasigaye ko tugura nibiki. Muganga rero niho yugurura envelope bamuhaye. Yuguriye envelope bamuhaye aravuga ngo ngo heraba bya bintu by'i Burundi ngo je nama ndababwira ngo amatara ngo aguma cika ngo ndabira ngo nkira ngo ngize resultat banzani ngo nkize ubona ari izi wawe kweli ngo he ngo banditse ngo nta cancer rwaye. Ndamubwira nti nanje avuze gutyo cyamvuga nti erega nakize. Muganga acavuga ngo yango mademoiselle ngo faut pas jouer ngo cancer ngo ni ingwara mbi cyane ngo ni ingwara ngo ishobora kuva mu gitereko ngo canke muri overe ngo kaja mu ibere ngo canke kaja muri cerveau. Namwe ivyo banzu urindiye kunsigurira, banzu mbarire aho usomye gute ngo yango bijese shobora kuvyizera ngo jewe narakwibagiye ngo narabibonye ivyo nakuyeyo ngo narabonye mu nda ngene hari hameze ngo ibi ngo ni vya bindi ngo usanga mu technicien ngo amatara yamucikiye ko ngo aca guhama resultat y'ubundi. Ndavuga niyo Imana yankijije, Imana yankirije. Aravuga ati no jewe ati rero abantu mukunda kwiyemera ngo murabakizwa ngo janga ndakwereke. Acambwira ngo njyame ku gitanda, acafata ngo ngiriye ecography. Agize ecography asanga ya mazi yose yarakamye. Wenyene acarakanguka acambwira ngo mademoiselle qu'est-ce que vous avez fait? Ndambwira nti je nakubwiye on a prié twarasenze. Ati ngo yangu byo je ndakwaje none ndakwishure jewe ibyo ntagize jewe wambaje ibyo nagize ndakubwiye ibyo nagize. Ngo yangu je ngo ibingo nibisishobora kuvyemera ngo ivyuma vy'i Burundi umaze imyaka uri muganga bemera nivyo wamukoresha. Ubu rero kubera ko bikubwiye zindi resultat ucivyanga kwigiye vyakubwira kansere utavyanse. Acavuga ati jewe ngiye kugira rapport ndakwandikire ibyo niboneye, hama ngo mugende mwamaze kumbwira ko mwamaze gukwiza ibipapuro muje mu Buhindi, hanyuma bagira ama examen basanze ukomeye ugaruke.
bon ndavuga nti singiye guharira n'umuganga reka tubireke tubwire ivyo atubwiye n'ubundi avuga ati mama nati reka basi tuzoje kugirisha controle ntugire ikibazo reka ndavuga nti okay turava ngaho turagenda nyene shika muhira ndamubwira nti papa reka basanze nakize papa nyene nawe n'umuntu nyene avuga ati okay reka tubanze tuvyimvire tubanze duhezone tubanze nyene twimvira ibintu vyumvikana aravuga ati okay on se calme reka tubanze ati okay nta ngorane jewe nanje ndifuza kukira ariko reka ntacu muzogende na mama murabishe bavuze ko wakize ni sawa abagenzi banje ndaba text ni va kumavi Imana yishuye ubu tangura mushima Imana ama message bose ndabandikira ndababwira umuntu wese yariko aransengera haguruka dushima Imana hanyuma nyene turagenda turashika mu Buhindi icambere batangura kugira barakwinjiza mu bitaro bien sûr baravye rapport baravuga ati uyu muntu n'ukuri agira cikane kubera ko ivyo yabandikiye bashika banyuza mu bitaro mugabo ikintu cambere bangira examen y'amaraso bagize examen y'amaraso nabo nyene basanga nta cancer irimo bacha bavuga ati ariko twebwe turase nandi ma examen tugira harama PT scan harama MRI nyene bagucisha mu kintu cicuma akagucisha mu wese bakaraba kuva ku mutwe gushika ku mano bararaba bagarutse baravuga ati sha nukuri wewe twasanze nta cancer tubona mu mubiri umuganga aheje kumbwira gutyo ndavuga nti Imana wewe nta n'ukwezi ngira ukwezi ko ari kuburamwe iminsi bari bantoye cancer nanje n'ukuri naravyumva ko ngwaye ubu ndumva nyene ko ibintu byahindutse nukuvuga ngo mana umuganga yaratoye cancer hanyuma mukanyisase barayirondeye barayibuze wayihanaguye ndavuga nti Mana ntahuye ko kwisi atakintu nakimwe kitagushobokera rero Mana jewe ico ndagusabye ijya overa umuganga yakuyeyo yinsubize ndavuga nti Mana hari igituma wari wandemanye zibiri nuko wari wabonye ko ari zibiri zikenewe rero nimba we wabonye kunkiza niyisubizeyo ndabwira na mama ndamwe nje fasha dusenge nkeneye ko overe nayo nyine igaruka kubera yuko Imana heje gutwereka ko atakinanira sivyo none overe nayo irayinanira niduheje gusenga mama aragenda nyene ka ici yatangwa nyene bon muga mama niko yamye agenda kuvuga ubutumwa muri hopitale agenda kubwira abantu ngene Yesu agira neza bakamubaza none we wazanye unika je narinje kubaramutsa je narinje kubabwira ubutumwa nta muntu numwe yigeze avuga ngo abwira ngo aragwaje umwana nta numwe hanyuma nyene ico gihe mama akigira jewe nkasigara ngaho nca numva ndafashwa ahubwo ndaremvye ndafata telefone nayo se telefone mu cumba ndamuhamagara ndambwira mama ndapfuye araza ariruka aravuga ati nibiki numva imisonga ahantu hose aca afata amazi gutya yabuze ikintu nakimwe ari bumfasha arafata amazi arayasengera acambwira ngo akiranywa ca ndayanywa ndanyoye ndavomisa neza na neza benywa hakwa kuzura aho hantu muri douche donc haba hariho baba baguha icumba n'akadushe kawe nsubira kumva y'amahoro arabonetse buke abaganga baraza baravuga ati reka tugire examen za nyuma tukwandikire ugende hanyuma uzozuragira contrôle tous les 3 mois kuko wowe twasanze atacugwaye ntidushobora kuguha chimio ntidushobora kuguha traitement nimwe utagwaye baca barero barangira examen za nyuma bangiriye examen za nyuma bayinzanira neza mwijoro nkuko nababwiye mama wewe yari muvuga butumwa ngaho muri hopitale nicariye je nyene mu cumba ndaca mbwa ntireka ndayugurure mbe ndisomera ndugurura mbe ndisomera vyanditse mu Congereza nza mbona banyandikiye bampaye ifoto kuri iyo foto hariko ouvert gauche hariko na ouvert droit kuri iyo foto hariko n'amadimension ndavuga nti oya ndamagara mu infirmier ndamaza none ndakubaza ibi bintu nibiki biri muri jewe canke arambara ati yego ati ntubona kumeze neza ahubwo niwe mugwayi wa mbere uzobusohotse ibitaro mu minsi ngana gutya ati vraiment félicitations ntoya je ntusi kibazo ndakubaza none jewe iyo vere mu mbarira ya gauche est-ce que jewe ngenza mu bitaro nari ndayifise arambara ati yo hata ahubwo je nanje ntabyo ntahura kubera ko yari umu infirmier tumenyeranye iyo uri mu bitaro usanga baza baragaruka babandi nyene
ati yo ati mugabe ejo uzobona n'abaganga bose bakubonye kugira ngo baguhe uruhusha rwo gusohoka ibitaro ati uzoca ubibabaza sije nabonye burakeye umuganga araza wa mbere turabonana arambara ati wewe ni sawa ndakurekuye genda nkuko twakubwiye uzoturagira ama examen tous les 3 mois. Hanyuma jewe haje umushirurgien ndamubaza none nsigurira abashirurgien ni bandi babaga ndamubaza je nsigurira none ibi bintu bimeze gute aravuga ati je nanje ibi bintu je vyanteye amakenga ntavyo ndiko ndatahura ati kubera yuko kuri trompe ya côté gauche hariko cicatrice vyerekana yuko wigeze kubagwa atariko nta gihimba kibuze ati rero wewe urahamagara umuganga yakubahaze umubazi nyene vyagenze ati kubera yuko nta overe umuntu yokurayo ngo igaruke ati kandi nta na hamwe ku isi uzokumva ngo barabaza umuntu basubizamwo overe si gihimba umuntu ashobora gusubizayo. Hama kandi arambwira ati washaka ati yoyo niyo overe iri plus gusumba overe droit ati rero jewe nukuri hamagara umuganga yakubaze nanje nfata telefone ndahamagara umuganga yabaze ngahi Bujumbura ndamubaza nti docteur je nayo si kibazo ndakubaza hagiye igihe wambaga wakuye mwiki arambara ati ubimeze gute ndambwira nti jewe basanze ata cancer ngwaye ati kandi basanze mfise overe zibiri avuga ngo mademoiselle ngo c'est pas possible ngo overe yawe nguraza ni wagaruka ngo ndayikwereke ngo uri muri rwakarede ngo kubera yuko ngo tuzibaze ngo turazijana ngo kwa muganga kuko ngo abanyeshuri biga medicine nizo bigirako ndavuga nti hey urakoze rero je nanje nja ku mavi ndashima Imana ndavuga nti Imana uri Imana iteye ubwoba uri Imana kwa kundi numva yuko ahubwo jewe naciye ntahura yuko Imana yacu ntituyizi Imana yacu tuzi gusa ako konyene yashoboye kutwemerera kuduhishurira amen. Ico gihe rero ambwiye umuganga akankonfirma neza yuko iyo overe yayibaze kandi bakaba banyeretse ifoto yuko irimwe naciye nibuka verset iri muri Jean 11 verset 40 tuhaje Yohana igice ca 11 umurongo wa 40 uradusomera Yohana 11 ku murongo wa 40 Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Amen. Naho nyene nashaka rero nandi ico nashaka kubabwira no musi nagoma ndababwiye nti nimwizera murabona ubwiza bw'Imana nta kintu na kimwe kidashobokera Imana yacu. Ikibazo dufite twe nk'abana b'abantu nukuvuga ngo nanaka yarapfuye na cancer ngo na je uzompitana mwizina rya Yesu ivyabaye kubandi sivyo biteza kuba ko wewe haguruka ubwire Satani uti Satani birarangiye ati wahora waranyibesheko uno musi rero nanje ngiye kukwereka Imana yanje. Satani akwerekere circonstance nawe umwereka Imana yawe amen. Ndagomba kubasengera ariko ndafise ijambo shaka kubarungikana riri muri Zaburi igice ca 20 ndari basomera haravuga ngo uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru ikurungikire ugutabagwa kuva hera h'urusengero iguhe inkomezi zivisiyoni yibuke amashikanwa yawe yose yakira ikimazi cawe coshejwe iguhe ico umutima wawe wifuza ishitse inama zawe zose ngo tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu uhoraho ashitse ivy'umusaba vyose. Ku murongo wa 6 haravuga ngo none menye yuko uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta azomwishura ari mwijuru giwe gera azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo ngo bamwe bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi ngo ariko tweho twizigira izina ry'uhoraho Imana yacu amen. Uhoraho akubera Imana ngo barunamye baratemvye ngo ariko tweho ngo tuvuye hasi turemye. Uhoraho ngo kiza umwami wawe kandi utwishure uko tukwambaje amen. Haguruka dusenge.
haleluya. Ushobora kuba ufise ikibazo cyangwa ushobora kuba uzi umuntu afise ikibazo cananiranye. Uno munsi turi imbere y'Imana mushobora byose, uwaremye ijuru n'isi ata muntu abajije, ngo uwatandukanye nyije isi n'amazi, ngo uwajabukanye abanyisirayeli, ngo abagabo imiliyoni 2. Nukuvuga ngo dushizemwe abagore n'abana bari nk'imiliyoni 15. Murazi carico kujabutsa abantu uruzi imiliyoni, hanyuma ngo abanyegiputa babakurikiye. Nukuvuga ngo Imana yarabigize mu madetaye gushika naho uwanyuma w'umunyegiputa, uwanyuma w'umunyisirayeli Imana yashaka gusova yinjiyemo, Imana icirugara. Muravyibaza abantu 2 millions babagabo badaharuye abagore n'abana. Nimba Imana ishobora kugira amadetaye nkayo, wibaza ko ikibazo cawe tayikizi? Reka dusenga Imana. Data yo mwijuru, turagushize hejuru. Ni wewe Mana yacu, nta zindi mana tuzopfukamira. Tumenye neza kuri uno munsi kugutabagwa kwacu kuva kuri wewe. Mwami, turaguhaye icubahiro, turaguhaye icubahiro, turaguhaye icubahiro, kuko sacrifice yari ikenewe warayitanze. Ku musaraba Yesu yaratubwiye ngo birarangiye. None uno munsi ingwara zirarangiye. Ingwara turazicira urubanza uno munsi mu izina rya Yesu. Ingwara z'ubwoko bwose, n'ingwara abaganga bataratora, turavuga ngo ni muhunge. Mwangwara mwe ni muhunge, mwangwara mwe ni muhunge. Ingwara z'umubiri, n'ingwara zo muri, n'ingwara mentale, depression, anxiété, turavyirukanye mu izina rya Yesu. Turanse ingwara z'amadiabete, ingwara z'imitima, ingwara z'ubwoko bwose Yesu yarazikoreye ku musaraba. Umwami wacu yarakubiswe, kubw'ibyo Satani nitukwemereye kubandanya twikorera ibyo Yesu yadutuye. Yesu yaratubwiye ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Bwira Yesu, aragukunda gusumbya uko umwana w'umuntu yogukunda. Yesu yabinkoreye atakimazi namuhaye, yabinkoreye atari uko ndabasumba kugororoka. Namwe Yesu yashoboye kubibakorera. Ico kibazo cyose, hashobora kuba hari umuntu ngaha hari ikibazo caguteye, si ikibazo c'ingwara, ariko naco nyene kirakuremereye, kizane ku birenge vya Yesu. Kizane. Yesu arakubwira ngo ngwino mwana nkunda, ngwino ndakuremurure, ngwino ngwino ngwino. Nta wundi ashobora kudutabara atari Yesu wenyine, nta wundi adukemurira ibibazo atari Yesu wenyine. Yesu yaduhaye umugisha, ngo niwe mugisha wonyene utazanana n'umubabaro. Dushaka ibiva kwa Data, dushaka ibiva kwa Data, kandi natwe turiyemeje kumukurikira, turiyemeje kumwubahisha, turiyemeje kumukorera, turiyemeje. Yesu niwe yavuze mu Congereza, yavuga neza ngo I am about my father's business. Reka twitwararike ibiri ku mutima wa Data. Ibindi byose bizodukurikira. Ndatuye ukubohoka muri ino shengero mu izina rya Yesu. N'ingwara zibakurikirana zavuye kuri ba sogokuru turazankiye mu izina rya Yesu. Turavuze ngo twinjiye mu buzima busagutse. Ibya kera turasezeye, ibyadukurikirana byose tubisize inyuma. Uno munsi turahindukiye. Uno munsi Imana iduhaye gutahura, Imana itwuguruye amaso. Nihagira umuntu n'umwe asubira kwemerera Satani, Satani ntasubire kukuganiriza ngo umwemerere. Niyakubwira iby'ubu buzima, mubwire iby'Imana yawe. Umubwire uti Satani, wewe iminsi yawe iraharuye, ariko jewe no hanyuma yo ngaho mfise ubuzima budashira, mfise ubuzima budashira. Atura wowe nyene uti mfise ubuzima busagutse, mfise ubuzima busagutse ngaha ku isi. Nta kintu na kimwe kinanira Imana yanje,
ndababwira ngo jewe navutse nka mwebwe mwese. Imana yabinkoreye, hari n'abandi maze kumva yabikoreye. Hari abo numvise Imana yaremye amaso, hari abo numvise Imana yakijije n'ibindi, abandi baragukuyemo ibitereko, Imana ikagarukana ibitereko. Abari bafite ibibazo by'ubwoko bwose, uko Yesu yari ejo niko ari n'ubu. Hari umugore yaragwaye ubutinyanka, Yesu aramukiza, ngo yakoze ku mpuzu za Yesu, Yesu aramukiza. Rero nawe shikira umutima wa Yesu, umubwire uti papa niwe wenyine wontabara, kandi kujya wabikoreye abandi ngirira neza nanje. Ko Imana iratubwira ngo jewe sindi Imana ngo ntoranye ku butoni. Imana ntitoranya ku butoni, igirira neza abo yaremye bose. Rero duze ukwizera. Nibakubwira ngo mu muryango wawe ntibishoboka, babwire ati Imana ishobora guhera kuri jewe. Nibakubwira ngo hengo na naka ngo byaranse, babwire uti ibyanaka ntibindaba, ni jewe n'Imana yanje. Imana yacu tuyubahe. Erega no kwiyumvira ngo ntibishoboye n'ukugaya ubushobozi bw'Imana. Reka rero tuduge tuvuge tuti Imana yanje ntahuye kuri Imana ishobora. Amen. Nukuri ndabasabiye umugisha uva mu ijuru, ndabasabiye umugisha uva mu ijuru. Umugisha wanyu dutangwa n'Uhoraho, kandi umugisha sibifadika. Imana ije mu ruhande rwawe n'abantu bose barakugirira neza, ukagira faveur, ibintu bikaja mu kibanza, ibintu bigatumbera. Amen. Je nababwiye nti naragize accident nkibaza ngo ni ibintu bikomeye, kumbe Imana yarafashe iravuga iti nivyo waruse muri Amerika byose reka aremerera Satani ko abitwara kugira ngo mbe obje gutaha mu Burundi. Amen. Nababwiye hashobora ko hari utuntu turiko turaba perturba, turiko turagirane, ntimwiyumvire ngo Imana yarabahevye. Imana ntiyoguta, Imana n'umuvyeyi mwiza, Imana niduhemukira, Imana si umwana w'umuntu. Ntibaze babahende, Imana si umwana w'umuntu. Amen. Nukuri musigara amahoro, je ndafata indege mu kanya, ariko nukuri kubabona n'umugisha kuri jewe. Nababwiye turavukana kandi ndabakunda cyane. Amen. Yesu aduhana umugisha, murakoze. Hallelujah. Are you connecting? Huh? Hallelujah. Hallelujah. Uriko urafatanya ico gitangaza ubwo bushobozi nico keneje ubuzima bw'iwawe. Uraza abantu bimwemu barazi kungene bakira bavoma. Abantu b'Igenezareti ntibabwiye Yesu ngo dusengere, mugabo abo yari yasengeye Nazareti muri chapitre mwenyene nta no muyigeze yakira gitangaza kiretse abantu bakeye, birivuga ngo kubera ukutizera kwabo. Ariko abantu b'Igenezareti nibo nkeneye ko tuba ngo bamwumvise yinjira mu irembo ry'igisagara barashukwa baduka bose. Ico bakoze bamusavye bakore kuyonga bw'impuzu yiwe gusa, birivuga ngo ababukoze ko bose barakira. Mwana majambo umuntu w'imwemu azukungene just ashiraho connection. Amen. Urazi reka nangize vuga kino kintu, ibi tubona ngaha mwisi technology itwereka ni inspiration bakuye mu vy'imwemu. Urashobora kuba udafise amamega, urashobora kuba udafise connection, mugabo je nimba mfise amamega ndashobora kugupartaja connection. Ni kuvuga ngo uciye kuri telefone yiwanje urashobora kuronka gwawe. Sindi ko abandi ko ndabwira bari kumicungo navuga, biciye kuri iyi ntahe urashobora kuronka igitangaza cy'iwawe. Amen. Ababitahuye bariko barabikora. Hari ikintu yavuze nibaza ko umunsi umwe nzogaruka nkakandi nkasubira nkabigisha. Ntushobora kumva amajambo nk'aya ntaye nk'iyi nguko mumeze gutyo nyene. Amen. Hallelujah. Harakungene twiconnecta tukakira ubwo buntu. Yavuze garuka ko rujya murongo wa Zaburi ya 200 asanzwe ari verse nkunda cyane. Ora kwishura ku munsi w'amagogo izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Next.
ikurungikire ugutabagwa kuva aheraho urusengero. Hari abantu baza kugutabagwa kuva aheraho urusengero, niyo izoza n'amaguru. Ukuntu gutabagwa yaturungikiye Imana imbye gutabagwa irungika umuntu wumva ivyamubaye ukavuga ati oh, nimba ibi Imana ashoboye kumukorera, mbega je nanje nijitoshobora kugira neza. Wumvise intambuko yaciye kugira ngo yakire igitangaza ciwiwe. Nakunze ujya mutoya wawe, ifo kutumenyana. Amen. Haleluya. Mu mubiri wiwe afise amaraso y'isezerano. Aha, kumurikira. Raba. Mu vyo akora byose, hari vyo misi yose abantu imwe mubazi. Yibuka amashikanwa yawe yose. Ishikanwa ryawe si ikintu gisanzwe. Ishikanwa ryawe ni uburyo bumwe bwo kwakira gutabagwa kuvuye ku Mana. Yakira ikimazi cyawe coshejwe. Ibi nibituvugira. Aha turi abantu tubiza gutahura cyane ibijyanye n'iby'ibicaniro. Iki ni kimazi kuri iki gicaniro cy'Imana yakoze ibi bintu. Kuko we hari ahantu ari kubijanye n'umuntu afise ico kibazo gisa nk'iki wewe. Twebwe tutari bivaye nuko Imana amushikanye muri ubwo buryo, biciye mu kubabara, biciye uravyumva, Imana irema uko kwizera. Mana turagushimiye kubw'umusavikazi wawe. Warakoze. Uyu munsi twarakuba turiko turahembuka. Uyu munsi twarakuba turiko turakira ibitangaza hagati yacu. Yutaza kumwizera ngo umucishe muri ivyo bihe bitoroshe yaciyemo, ntigeza kuvako. Gwanya intambara nziza yo kwizera. Ijambo ryawe rirambwira ngo nimba dusangira amarushwa nawe, kugira ngo dusangire ubwiza nawe. Sengera abana bawe ngo bikonekte kuri kino gicaniro cha Pastor Dodi. Mana bakire inyishu kugusenga kwa no kubitangaza bifuza hejuru ubuzima bwawe. Turamuhezege kumwe nabaye gikoresho kidasanzwe, ubandaye kumwerekana no kumunezereza we n'umuryango we n'uruvyaro rwiwe n'ishengero barongoye. Mana vano agenda ari mu bundi bwiza, Canada imubone mu rundi rugezo rundi, itegeze kumubona muzo bukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahezagire, Imana imuhezagire.